GN Films, God's Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije simabugua icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu. Umugabo wawe yambwiye ko mwese mwari abana mwatawe tutari muzi ababyeyi. Mugabo we ngo yaje kumenya ababyeyi be, hamagara iva mwananje. Ibyawe se bimeze gute? Nawe waje kubona ababyeyi? Mama, ababyeyi banje twarabonanye narabarose. Buri mugabo wanje niwe papa, niwe mama, niwe musaza wanje, niwe tantine. Imana yampodije amarira, ibyo by'ibikomere by'ababyeyi nta nivyo muranibuka, kuko byose Imana yaravyegeranije ibikusamiriza muri we. Rero nkuko wabyumvise, je ndi umwana yatawe, numva ngo ababyeyi banje baravyaye barata. Izo nkuru rero simba shaka kuzumva, niba n'uwo muvyeyi ariho nigumireyo, sinkene no kumubona. So ariko ambavu y'ibyo nukuri simbabaye, ntabwo navyitiranya ngo ndababaye. Kamanje yabonye abavyeyi biwe, amen haleluya. Ariko je vraiment mva arampagije, no kuvuga ngo yujuje vide y'abavyeyi. Mana ari garantoye, ijambo ry'Imana rivuga ngo naho data na mama bazona, uhora azonyitorera. Uhora yaranyitoreye aciye mu mugabo wanje. Nuko difa mwananje ndagutahura, nigeze kuba muri ubwo buzima ku buryo nashaka kumva gusubira muri kahise ku buzima bwanje. Ariko nyuma naje guhura na Yesu aranyomora, namwe muranyomora. Ubu ndafite umunezero. Yesu yaranyomoye, namwe murabimfashamo. Sinanzi ko nasubira no gutwenga cyondo cyane. Ibyo nibikomere Yesu azabyomora kandi azabikiza. Salama nukuri, ibyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane, nivyo navyo azobyomora uko nyene nako yaravyomoye. Mukobwa wanje, reka mbe ndebe utuntu mba natunganya hano mu cyumba. Samuze kuzina wanje Ivete Kanyana. Ndi niteka ryo kugushimira cyane kubona waje ukanwera umugeni. Inwa ago banzona fanta uhawe n'umugeni ibitandukanye niyo uhawe n'uyundi muntu. Unwe rero usubire, cyo kintu canzanye naje kuguha unwe uryoherwe kubera ko avuye ku muntu agukunda. Kuzina ikintu cyatumye ndaguhamagara, ndashaka gushimira cyane. Sinzi ko ndonka amajambo nkoresha kugira ngo wumve yuko umutima wanje gushimira, ariko nukuri umuririmbyi yavuze ngo nubwo amajambo yanje ataba menshi, ushimye Imana ko ndamahoro. Reka nanjye nkubwire ngo ati nubwo amajambo yanje ataba menshi, wumve ko umutima wanje wawukozeko. Warawukozeko gutya, apana kubukabakaba, warawukozeko kubw'ineza wadukoreje n'umuryango wanje. Berse
sawa ubu ndarimerita vrema yego Yesu yarabyemeye Yesu yarabyemeye ni kuri Imana iguhezagire cyane uyu mutima uzananye ni kuri uzowamana twe muri famille iwacu twarishyuwe kuba dufise umukazana nka diva mu rugo rw'iwacu n'amashimwe menshi Jenda zinasenga hari umutima we urera naho Imana yoza kumutora ni ukuri niyoza ko yogenda ataguhiga imanga atagatosi ndagira ndakubwire diva burya ugushima ni kwiza kwibuka umuntu yagukoreye cyiza ukamushimira ni ukuri bikora ku mutima w'ushimiwe cyane umugani wa wundi ngo merci yamaze amapera ya patiri w'umuzungu amubwira ati aramanuye rimwe merci irindi merci aguma muhama igiti cyose gihera rikaramuhereza none nawe ni ukuri numva binezereze cyane nta kintu na kimwe je ntazobakorera no kuri ndagishoboye n'ubundi munsi nta kintu na kimwe ntazobakorera tati mwana wanje byukuri numva nta majambo afise nokoresha mu kukeza n'abana b'abakobwa bake bashobora gukora igikorwa cy'ubuhizi nk'icyo wakoze ubwa mbere sinagutahura na gato ariko ubu niho ndiko ndabona amahitamo yawe n'ingene wakozemo imigambi yawe byari bikwiye gukorwa nk'uko wabikoze. Imana yatugwaniye intambara nyinshi kugira ngo ngere ku rwego rwo kwambara tuno tuntu ubona hano. Mana we urugo si cyoroshe kuronka ni intambara, ariko kubera ko urugo rwatangujwe n'Imana nubwo uca mu bintu bikomeye Imana ibihari vraiment ibihari. Ni ukuvuga ngo mu ntambara zose ucamo muba muri kumwe gutya. Uraziga beresere ni kuri urugo ni ikintu ciza ngo ni ijuru rito ryo ngaha nawe rero ryako. Rero ndashima Imana cyane yaduhaye intsinzi kandi kuvyo yanagukoresheje, niyo mpamvu naje gushimira. Kandi rero hari ikintu ntakubwiye, Imana yaduhaye umugisha mu rugo iwacu. Amen. Imana yaduhaye umugisha, ubu twararose umuvyeyi no kugira gute ndishimye narongo ngira nubwo shere wanje abadahara akunda kwigira mutomisho hirya no hino. Umuvyeyi ofete hari umumama umugabo wanje yatoye yembwiye ko nyine yamusanze ahantu ababaye amerewe nabi cyane, kandi natwe urazi ko duhari kubw'inyungu z'abandi, ntiduhari kubwo kubaho gusa, duhari kugira ngo n'abandi tubabere umumaro. Rero umugabo wanje yacaramuzana arambwira ati sheri uyu mama arababaye cyane, tumufashe tumuhe indaro. Nanje urumva ko ntari kuvyanga kuko principe yacu ni ukugirira neza abandi. Sero mama tubanye neza, tubanye amahoro, ni umuvyeyi mwiza. Iyo turi kumwe mba numva nezerewe cyane. Bityo kintu navyo nacyo ndakikubwire umva uburyo Imana ikomeje kongera imigisha. Diva, ego kugira neza ni byiza kuko n'Imana hari igihe ibihagarara ko ikaguhezagira. Kandi umugabo wawe ndamuzi, twese turamuzi, ni intama ya Kristo. Urabona yaragiye yinjira mu bintu by'agakiza, abyinjiramo wese n'umutima n'ubwenge n'ukuguru agushokerezayo, asoma nturi mu by'agakiza. Mwana wanje, mbabarira nkubwire ikiri ku mutima wanjye. Mwana wanjye ndakwinginze ngo mbabarira pe, mbabarira kubw'amakosa nakoze. Nkimara kubona ko papa wakuzanye, numvise yuko uje kuvundira abandi bana, numvise yuko ndi mu kaso, numva yuko nta
kintu na kimwe twageraho ari wowe uje. None mwana wanjye ndakwinginze mbabarira kubw'amakosa yose nakoze, mbabarira kubwo ntakwishimiye na gato, mbabarira ndi kwicuza mu mutima. Ndakwinginze mbabarira, ndakwinginze ni ukuri. Nyamara kuganira na papa wawe akambwira yuko ari wowe ubashije kumugarurira amafaranga, ari wowe wabashije gufata kiriya gicucu, kiriya kigegera cyari cyamwibye amafaranga ye ukayagaruza, utitaye ku byo nagukoreye, utitaye kuko ntagukunze, ukayamugarurira akongera akamererwa neza. Yari agiye gusubira hasi. Nabitekereje ndavuga kuki utanyituye iyo nabi nagukoreye nk'ubwo wowe ukatwitura neza. Ni ukuri mbabarira. Mama, iki ni umutima wanje wari warahabiye, kandi Imana ishimwe kwinshikanye ku ntsinzi. Umwe mukadata yanyankurunuka atashaka no kumbona, niwe ari karandungikira amajambo meza yo kunkeza no kunshimira. Nibutsa agasuzuguro abana bavukira hanze y'urugo bagirirwa, harimo kwitwa amazina ngo ishushu canke ikinyendaro n'andi mazina mabi cyane. Nafashe umwanzuro wo kwiyambura uwo mwambaro mu gukora cyane no mu kuba responsable, kugira ngo nereke ba bantu yuko umwana wese avuka Imana ibimufitiye umugambi, no kugira ngo twebwe tubibamwe tureke kugira ngo n'agahinda ngo duhereyo, kuko natwe twifashe neza turashobora gukora n'ivyananiye abandi. Rero birasaba yuko uhagarara neza, kandi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ubwenge, ngo tugure ubwenge tubugwize. Ni ukuri Imana iguha ubwenge kandi n'amakenga, ngo tugenda n'amakenga, ni ukuri ugenda n'amakenga. None Gadiva, aka kanya mwe mubatse atani imisi irahaca guca muzana umuntu mu nzu, urugo rw'abageni nta muntu aza kurubamwo. Eka muba mugomba kwidagadura muri abo babiri. Mbe Diva ndakubaze, nk'uwo mudamu mwashize mu rugo, nk'ubu hagize ivyo yonona ukaza kwisanga urugo ruri hasi, twebwe ubaze yuko twotimiragwe kuri kingi canke kuwo mu mama. Eka niwe woba warasamaye, kandi Gadiva je ni woriro ndaba. None Gadiva, wowe uzoshira ku itafari, umugabo nawe ashire ku itafari, uwo wundi nawe adashire kuri inde tafari, mutaziyo yari fyaturiye mbe ni yari kenera nawe. Niwumva yuko mwebwe inzu izoca igwa hasi? Diva, hariho ukuntu Imana yaremye abantu b'abapapa. Burya haje umuntu w'umugabo iyo atashe ku mugoroba, Imana ikamuhezagira akaronka gasashe atatahanye, hajya bayumva ari amina, mu gihe n'utundi tubezwe twose two mu rugo yashoboye kudutunganya. Urya niwo munezero wiwe ahiwe abayahejeje. Yamara ikibazo kijanye n'umutekano mu rugo cama kiraba umukenyezi. Umukenyezi niwe ajejwe kuraba ivy'uruja n'uruza mu rugo rwiwe, n'abana iyo bagwanye umukenyezi niwe atatura. Burya mu by'ukuri umukenyezi mu rugo ni nka fande, ni nka komiseri umutekano mu rugo, kuko umukenyezi urabona bavuga yuko ari umutima w'urugo, akaba n'inkingi y'urugo. Inkingi nayo ku nzu urayibona, ata nkingi nta nzu. Inkingi idegadezwe gato, n'amabati yasanga hasi canke amatigura hasi. Diva, je sindababujije gutunga abantu canke kugira neza, oya, ariko ndakwibukije basha fais attention, kuko nk'igihe imiswa canke umwungu ararabotera ku nkingi, urumva ko inzu yose twoyisanga hasi. Rero basha usenge urubere maso mbere gusumba n'umugabo wawe.
urazi ko nshobora kuba ndiko ndasamara atavyonze. Urakoze cyane kumvunira akagohe, Imana ikumugisha. Ibisigaye ndumva ko afise ibintu byo gukora mu rugo rwanje. Hamabere burya nyene nase kukugambararira sinona vyubahuka, ariko mfise akanya gato cane, nyemerera n'ukuri ngende tuzorondera uwundi mwanya witanguye, twicare twashake dukeshe ariko ngende gukora bijya bintu erega vyova. Oya banza umare kino kinyobwa amakuzanira ikindi hanyuma no kugenda. Ega nenda nagukumbuye cyane. Indiruzura rebasi inda nibahomora inda yuzura ivu basi, gusa je nasize ku mutima ushima kandi nagushimiye, reka uzonyegera n'ikindi gihe. Ahandi aho je bugenda cari ngaha nandindire wa mugenzi wanje yarambare kari hafi, ariko ndabona yatevye. Reka renda murindire gatoya nanje mbone gutaha. Oya murindire usanga ivyo kuyunguruza vyamugoye. Urabizi kari hataha. Ariko re nawe ifreshere zakumaze aka kanya ngene wavyibushe Mana. Kingi wanje naca dakora sha. Oya ni vyiza cyane n'ukuri mutagate mwumva kugira neza ku Imana. Kubera Imana. Amen. Reka genda ibyacu ntibyohera. Ujane n'Imana ndagukunda. Tati mwana wanje kubyarira iwanyu ni gitutsi, nk'uko bamwe babitinya bakanakuramo inda, ariko nta kaburimbo. Iyo umwana avutse aba akwiye guhabwa amahirwe yo kubaho, kuko hari igihe usanga wibyariye ingwanyi nka tati wanje agakiza umuryango. Sorry gato. Allo? Yego ni sawa nawe? Yego ndamahoro. Okay, inge gato. Mama ndagarutse. Sandra. Namahoro kumbeje ko ndano hatekanye. Ushaka kumbwira iki kunteye ubwoba? Oh, byaba nivyo. Uvuze? Ngo bariko barategura umunsi mukuru wo gushima Imana ba King Sabas. Okay. Ivyo bintu bizobera he Cassandra? Ni sangapi? Sawa. Ivyo ndavyumvise. Diva, nukuri Imana irakomeye cyane. Ndavye ubuzima bugoye waciyemo, sinari nzi ko igihe kimwe izuba rizorasa, igicu kikeyuka, umuco ukarasa, nawe ugatwenga. Raba ukuntu urugo rwagushitse, uri kidamu ciza. Ubu rero waratsindiye King. Radu, uracabaza? Vyarabaye, kuko vyari mu mugambi w'Imana. Kuvyo nabonye, burya imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. Akenshi haraho Imana idutisha mu buzima tukagira nkaho umenga yaduhevye, yatwibagiye, ariko burya Imana n'umwizigirwa, nticegwa,
ntinanigwa ikorera ku gihe cyayo kuko niyo mugenga w'ibihe. Kimwe gusa nk'abantu hari igihe tunanirwa no kurindira tukanihebura rimwe na rimwe, ariko burya Imana ibirikira bitunganya neza. Rero rado agahinda kanje jewe diva Imana yakavunjijemo umunezero. Ubwo banahorana bwari uko nibaza ko nzohava ngira urugo rubi bitewe n'abajya abavyeyi bandeze abonita abavyeyi banje bahora mu njyana uko bukiye ko bwije. Nari narahahamutse kuko jewe sinanumva nifuza umugabo tuzohora tujyana twama turashwana. Bisa nkaho ryambereye ishure rikomeye cyane kubera ko bunabonye vyibura uko umukenyezi akwiye kwitwara mu rugo. Ariko hano ku isi hari n'abagabo babipe. Nene narasavye Imana ngo izondinde umugabo w'umunyamahanga kuko nakubeshya iyo uhuye n'umugabo mubi uba uhuye n'umukoshi. Rero nyakubahwa Imana yarumvise gusenga kwanje, urugo rwanje ni rwiza pe, ndabishingira intahe. Raduse nshuti yanje, intambara zose twagwana biraboneka ko twagwana Imana ibirimo kugira ngo umunsi umwe Imana yo mwijuru izotwibuka iduhanagura amarira. Mbega wowe gute nturaronka? Basha ni je marene. Diva reka sharega, mbega urazi ko tati vyarangiye afungishije Iva? Harya ngo Iva niwe yishe mushikiwe, ibyabaye ryari ibara kandi ngo mariage yahomvye bari imbere ya pasiteri. Aho nyene abapolisi niho bamukuye bahita baja kumufunga. Naciye mbona neza yuko Iva naho nari kunda mugwanira atari umuntu wo kurwanira. Ibaze umuntu yica mushikiwe kugira ngo asigarane ibisigi vya wenyene, iryo si ibara? Raduse nukuri ndumiwe, nta n'ikindi kintu usohoye kuronka cyo kuvuga. Ariko ivyo tuvyihorera, reka ndakubwira burya Imana irafise ibintu byinshi cyane yakugwaniriye, ibyo washoboye kubona n'ibindi utabonye. Rero ubwo hari ibyo yakurinze, hari n'ibindi byiza yakubikiye kandi bizokunezereza. Akarorero jewe mu by'ukuri ndi umuntu wo kwigira ko ukabona ko Imana igira neza. Rero humura, Imana urayitse aho usanga iriko iragutunganiriza igisore ciza kibeje nyene handi izogutamwe naho ukishima. Aho rero ntaco nakubwiye, iyi ntambara uzoyigwane uyitsinde. Turi mu nzu kwa Kingi, erega intambara ugwana uri indani iroroshe gusumba iyo ugwana uva inyuma. Aha rero amahirwe masa ndindiriye ikizovamo. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.